Bakunzi ba BMBC bonjour, ni David ndi umuyobozi wa BMBC Group. Hanyuma uno munsi ndahantu bita gute, sinzi ko mushobora kuhabona, nahantu bita ku Mutanganoro i Bujumbura. Naje gukora iki? Naje kuraba bagenzi banje bariko barahakorera un projet, inzu imwe y'umukiriya wacu ari mu mahanga. Nkuko mubizi tumaze imyaka myinshi dukorera abantu bari mu mahanga, aho tububakira amazu, aho bashira ibyangombwa mu mazu bijya bita equipement n'ibindi. Uno munsi rero ngomba tuyage na mwebwe ku kintu kimwe, ikintu gikomeye kimwe. Murabona mwebwe barundi sinzi yo mu bisoma, uzamva umuntu ngomba ndabakebure uno munsi. Iyo ide yanje uno munsi, iyi nzu ndiko ndubaka ni etage y'umuryango igeretse rimwe, imeze neza nk'inzu abagwiza tunga bo muri Amerika babamo, abantu biyubashe bo muri Amerika, bi Dubai, bahehe babamo. Ariko abarundi sinzi wabahenze. Hari ukuntu ikintu cyose cyo mu mahanga mwibaza ko ari cyo kigezweho. Nk'akarorero murabona mu Bushinwa, bihugu bimwe amazu maremare, abantu baba mu appartement bita magatte-ciel, aho usanga inzu imwe ibango nk'imiryango nk'amajana 2. Rero jewe ngomba ndababaze kujya kuntu mubwira BMBC ngo BMBC ngo wowe ngo nimba gutaragera kubaka ngo amazu nkajya mu Bucina ngo ashaka kureke, ngo urashaka kureke ngo naterambere ngo tuzobona, ngo abandi ngo bageze ngo kubaka ngo amazu ngo gerekeranye ngo niva ngo 100, ngo namwe ngo macho ngo mwagwanye ngo kahitaje kamwe. None mwebwe ninde yababwiye ko umuntu ugira beho neza aba muri Magatte-ciel? Hanyuma ikindi kintu twiyumviye, abantu benshi batubwira ivyo bintu baraba jene canke abantu bafite amambisyo, mugabo rimwe badafite n'amazu, batarubaka inzu barabukuntu igoye. Ubwa mbere rero mumenye ko kubaka inzu ya etage canke inzu isanzwe nziza bisaba uburyo. Hanyuma mumenye ko kuba muri Magatte-ciel atari ko kuba ahantu heza, kuko burya ajya amazu asigura ko uburaro bwa bwarakenye muri ico gihugu. Hanyuma agasigura kandi ko ico gihugu gifise business ikwiye, ko gifise amatara akwiye kugira amasansere ashobore kuduga n'ibindi bintu byinshi. Kuko ntushaka kubaka inzu y'uburaro 300 mu gihe ico gisagara ata mahingure menshi ahari, yocikotwa nabande bayibamo. Ntushaka kubaka inzu y'uburaro 300 kenshi ziba zizimvye kubaka, kuburyo usanga appartement imwe igukotwa nk'idora $3,000, appartement ya 2 chambres canke 3 chambres salon canke anarenga banye n'ibisagara. Numva nk'izo nzu hamwe dushobora kuzikota na 200,000 abariza, muca mubwira leta ngo nibwire banye n'amazu ngo nibategeke ngo bagabanye ibiciro. Bisigura iki rero? Iterambere si kuba nkanaka, nama ndabivuga. Aya mazu tuko turubaka nk'indiko ndubaka, mwana nk'ini y'umubanyi wacu iyo nga hepfo, urabona hajya hose ari amazu meza y'ababosi, y'abapatro, asana neza nk'aya bo muri Amerika babamwo ababosi. Kirumvikana kandi si ama etage. Rero barundi bene wacu, ivyo bintu byo kuza muri kompara n'ibintu tutarashikira kenshi bishayabaza no guha agaciro ivyo mwoshobora, no kunezerega ivyo mwoshobora. Hanyuma nababwiye ko amazu y'imiturirwa hariho n'ibihugu by'Iburaya na za Amerika bitayafise. Hari amakartier atamazu y'imiturirwa arimo, kuko si abantu baba bakire babamwo. Turi kumwe. Umujene ariko aranyumviriza nihagera kubaka inzu amenye ko atazorondera kubaka Magatte-ciel. Ibintu bya Magatte-ciel byubakwa n'iki n'ama projet n'ama société immobilière nka BMBC n'izindi. Ngahi wacu ibikenewe byacu zubake ntibirakwira. Turi kumwe, haba uburyo